Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zihamagarirwa kubahiriza agateka kazina muntu nubwo umuntu yoba afise icaha yagirizwa n'akamo batewe n'umukuru w'igihugu kuri no wa gatanu. Izo nzego ziriko zimwifuriza umwaka mushasha. Ibiciro vy'ibifungurwa bimwe bibandanya biduga ku masoko, ivyo ngo biriko bitumwa nuko ari igihe c'iminsi mikuru nk'uko babiganiriye bagenzi bacu bahishikiye. Hagati aho umushikiranganji ajejwe uburimyi asigura ko ibiciro bitariko biduga kubera ivyo bifungurwa bibuze, ariko ngo nabariko bikika mu kiza. Murabikurikira mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu asaba inzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi kuzirikana kubahiriza agateka kazina muntu nubwo umuntu yoba yakoze ikibi. Umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa gatanu. Izo nzego ziriko zimwifuriza umwaka mushasha. Evariste Ndayishimiye agahamagarira indongozi kwirinda gukora ibituntuza abanyagihugu. Umuvyeyi mwiza ntagira nkunzi mu bana, ahandi hoho abazanye indyane mu muryango. Dukora ibishoboka byose kugira ngo abene gihugu tubereye imboneza, ntibabone ibibatuntuza bivuye kuri twebwe. Ibituntuza abene gihugu bwa mbere niyo babuze ubutungane. Ahatagira ubutungane, indyane zihasasa indava. Ahari indyane naho inyamiramabi ntizironka agahengwe. Mwebwe rero mujejwe umutekano, ni mwebwe mutegerezwa kuba ba mbere mu kurerekera bene gihugu ngo ntihagire ubarenganya ngo bahave batuntura hanyuma ngo baje mu vyo kwihorana. Iyo hagize ubasinzikariza ubuzima naho canke akabahungabaniriza umutekano, ategerezwa gufatwa agashengezwa imbere y'ubutungane. Akarenganyo ni kabi mu gihugu. Gucishirizamwo umwe uwundi utamucishirijemwo bituma inzigo n'ishari bimera mu bene gihugu bikavyara umujyano. Hariho ikindi kizana umutima mubi mu bantu. Ukwigarurira ivy'abene gihugu babona atako bari bugire kubera ababigira baba bitwaje ubutegetsi canke igikenye. Muri iyo ntumbero ndabasaba gushigikira uburongozi bw'igihugu mu kabinderetsi, abantu bose bagume bubaha amategeko. Uyarenze nawe ashengezwe imbere y'ubutungane. Nico gituma nagomba kugabisha cane cane mwebwe mujejwe umutekano ko mutegereza kwamiza ku mutima gukingira agateka kazina muntu. Mumenye ko umuntu aguma ari umuntu naho yoba yakoze ikibi, ategereza gufatwa runtu. Uzofatwa nawe ariko afata abantu bunyamaswa, amenye ko tutazomwihanganira. Nivyo twarahiriye ko tuzokingira agateka kazina muntu wese. Nayo kubijanye n'ibikorwa vy'umugwi Severe ujejwe kunywanisha abarundi no kurondera ukuri, umukuru w'igihugu avuga ko uko kuri kuronderwa ataco koba kumaze mu gihe koza gucamwo imigwi abarundi. Akagabisha ariko aboza bikika mu kiza kugira bakamishe uko kuri bashike ku nyungu zabo. Bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ivyago, ahubwo no kuvurana. Uwo ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe. Uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Nagira nsubire ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba, nta bwoko bwishe mu Burundi, no kuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero. Kandi nagira ndababwire ko ivyaha vyakozwe haheze imyaka irenga 50, n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bo kwibisubiriza muri ico caha.
none gufata umuntu atakigira amagara ngo uriko uramuhana wunguka iki ko n'ubundi ataca kuriye. Tumenye ko turi mu Burundi bw'uno munsi, nico gituma nsaba abarundi bose ko tworirira igihugu cacu cabuze bene co bari kugiteza imbere. Kira noneho ivyari magera vyarageruye, nta burongozi uno munsi bwoba bukiboneka bushobora kureka inganda ngo zitikire mu gihugu. Ico ubu twipfuza nuko kuri kose ivyabaye vyose umwaka wari wo wose vyoja habona kugira ngo bitubere icigwa. Nihaba ukuri turondera ari ukuza kuducamwo imice, uko kuri ntaco koba kumaze twofuma tukureka. Ariko kandi nihaba ugukangariza ko naho arivyo biducanamwo imice, navyo nyene ntitwovyemera. Kira noneho twese twarabonye ko dutegerezwa kumenya ukuri kugira ngo ntituzorage abana bacu ikinyoma. Nico gituma shaka kugabisha umuntu wese ashaka gukamisha ukuri kugira ngo ashike ku nyungu ziwe, inyungu zitubaka Uburundi, ko tutazomwemerera kwatera intambwe n'imwe. Abarundi rero ni mureme kandi mumenye ko umugwi ubijejwe utaraheza ibikorwa. Urabandanya urondera ukuri kose kuvyabaye, haba imbere y'1972, haba inyuma yaho, mbere na vuba cyane igihe hari hakiri imigwi ikiriko iragwana. Erega abarundi natwe dutegereza kugira akahise k'ukuri tuzoraga abana bacu, kuko igihugu kitagira ukuri ni nk'igiti kitagira imizi. Ndagishimikiye ko kuko ubumwe mu gihugu nibwo muzi igihugu gishingiyeko. Turabandanya nano makuru twabateguriye. Haribonekeza hiduzwa ry'ibiciro vy'ibiribwa bimwe bimwe ku isoko, aho benshi bita kwa Siyoni. Bagenzi bacu bashoboye gushika basanze nk'ikiro c'ubushaza kiri ku bihumbi 4, ku munsi w'ejo cari ku mafaranga ibihumbi 3 nako murantonga. Ikiro c'inyama bita canga cavuye ku bihumbi 8 kija ku bihumbi 9. Eka nikiro cibiraya naco nyene congerejwe igiciro. N'inkuru tubaza Nicole nini nahatswe. Turi muri zone Buyenzi mu isoko ryitwa Bujumbura City Market, benshi bita kwa Siyoni. Ugezeyo ubona igice kinini c'abantu baje gusuma ivyo gufungura. Muri iryo soko uhasanga ibifungurwa bitandukanye, ibiciro vya bimwe mu bifungurwa bikaba bitahindutse, hakaba n'ibindi biguma bihindagurika muri iyi misi y'impera y'umwaka. Nk'akarorero, ikiro c'ibiraya benshi bita kijumbu cavuye ku mafaranga 600 kija ku 800. Biruko no ku nyama bita canga aho ikiro washobora kukironka mu misi iheze ku bihumbi 8, ariko ubu udafise ibihumbi 9 ico kiro ntukironka. Ibiciro vyaraduze ndetse no ku bushaza, aho mu ndwi iheze washobora kuronka ikiro c'ubushaza ku 1500, ariko no munsi ikiro kikaba cagugwa hagati y'amafaranga 3500 n'ibihumbi 4. Aje gusuma hakaba atakundi bari bugenze atari kugura kuri ivyo biciro babaciye. Bamwe mu baguzi twaganiriye batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, basiguye ko ingendo nk'iyo y'abadandaza bayimenyereye na cane muri no bihe vyo mu mpera y'umwaka. Naho biruko barasaba bijejwe guhagurukira ico kibazo kugira batuze ingendo benizo. Arakoze mugenzi wacu Nicole nini nahatswe. Hagati aho umushikirankanje ajejwe uburimyi asigura ko ibiciro vy'ibidandazwa mu bihe vy'imisi mikuru biduga, ariko Deogide Rurema avuga ko bitava yuko ibidandazwa biba vyabuze, ahubwo ngo nababa bikika mu kiza. Turiko turegereza imisi mikuru ya Bonane na Noel. Harimo abantu iyo hageze iki gihe bashaka kubivyazamwo umusaruro, ahubwo tugira n'Imana kwa komisioneri bariko barakugwaho. Ibi ikindi naco nimwibagire yuko ari uno mwaka uri kurarangira twashoboye muri leta gushiraho ingingo zingene tutunganiriza umwimbo mu bene gihugu. Twatanguye kugura ibigori mu bene gihugu, tubigura ku giciro ciza kugira ngo bene gihugu tumuha agaciro. Murabona abakomisiyoneri baca bavamo
abadandaza nabo urabona ntibakiza novuga kumena amaso cangwe guhenda abenegihugu ugasanga bagiye kuronka inyungu y'umurengera uruta uw'umwenegihugu yakoze. Aha rero nibi bica bituma haba ibintu byo kugira kagatima ko gushaka kuguma baronka inyungu. Naha rero usanga bariko barerekana ko hari ubukene. Twarayibonye ugasanga abantu barabigumya barabinyegeza cyangwa babwirana ati ntimubyerekane. Muravyibuka mu isarura ry'ibigori turiko turabona mu Cibitoki n'Ibubanza imirima yari iri ku rubuga yari iteye igomwe, mugabo hageze yuko umwimbu uboneka twarabuze iyo wanyikiye. Ibi rero nibaza yuko harimwo nako gatima kukuguma batinya bati mbega twe tugiye kuba abandi. Aha rero no baremesha yuko ibi biriko biraba namambwira abantu ni kizima bavuga yuko bizimvye ntibavuge ko bibuze. Ano makuru tuyasozerere mu makungu aho uwahoze arongoye igihugu ca Guinea Moussa Dadis Camara yatahutse mu gihugu ciwe kuva kuri wa gatatu inyuma y'imyaka 10 ari mu buhungiro. Agishika mu gihugu yemeye ko azokwitaba ubutungane igihe cyose bwo mukenera kugira asigure ibijanye n'ubwicanyi bwabaye agitwara Oba niyo nkuru. Iyi ndege ivuye mu gihugu ca Burkina Faso kuri wa gatatu niho yashika ku mugwa mukuru wa Conakry. Bamwe mu bahoze ari abayoboke biwe bari bashitse mu birori byo kumwakira inyuma y'imyaka irenga 10 ari mu buhungiro. Ni mu gihe n'ubu ubwicanyi bwegekwa ku gisirikare bwahitanye abantu barenga 150 bukabera ku kibuga c'indege ca Conakry atarubanza n'ubu ruraba. N'abakenyezi barenga 100 bakaba barafashwe ku nguvu. Bikaba vyabaye aho abo banyagihugu bari ko biyamiriza muri ico kibuga ko president yararongoye intwaro mfata kibanza yari yifuza ko yo kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Hari kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2009. Naho biruko umwe mu bayoboke biwe avuga ko anezerejwe n'itahuka rya Moussa Dadis Camara. President Moussa Dadis Camara kubwiwe ngo bakwiye kuba urubanza kugira ababuza babo bamenye ukuri ku vyabaye. Kubwiwe ati kugira ababuza babo biruhutse mu kubahiriza inzego z'igihugu no kugira hamenyekane ukuri kuri kahise, niyemeje kuzotanga ukuri kuri ubwo bwicanyi. Ati nzo kwitaba ubutungane kuko ngo nta uri hejuru y'amategeko. Ati kandi sinifuza ko amabi nkayo yosubira kuvugwa mu gihugu canje ca Guinea. Umushikiranganje w'ubutungane akaba yaraherutse kuvuga ko biteguriye guhana abakoze ayo mabi. Ivyo akaba yabivuze inyuma yaho hari intumwa za sentare mpuzamakungu ya CPI zari ziherutse kugendera ico gihugu. Urakoze Oba niyo nkuru. Bakoze na bagenzanje bafashije gutorokanya ano makuru twabashikirije kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira Noel nziza.